Bavukanyi bakundwa b'Imana, ndabahaye ikaze muri kano kanya Mukama yongeye kutugabira ngo aduhe imfungurwa y'ubuzima mu ijambo ryiwe, natwe turyakire, turyinovore, turigendere, riduhindure, dushobore kurisabikaniriza abandi. Uyu munsi ni umunsi mukuru wa Bikira Mariya agenda kuramutsa Elizabeti. Ibisomwa vyeranda bijanye n'uyu munsi mukuru bidufasha kuzirikana urwo rukundo ntangere Imana yahunze Bikira Mariya ngo arusabikanirize Elizabeti. Mutima mweranda yakabuye muri we akanyamuneza kukwigina ivyiza vy'ikigongwe c'Imana, maze uyu muvyeyi nawe mu bugamburutsi ntangere arenga imirambi n'iyindi aja kugasangira n'umuvukanyi. Gutyo muri urwo rukundo rw'ukuramukanya harahishuwe ivyiza isi yose yari itanguye kugabana, bishingiye ku kwigira umuntu kwa jambo wa data. Bavukanyi, ibisomwa vy'uyu munsi, igisoma ca mbere tugikura mu gitabo c'umuhanuzi Sofoniya mu kigabane ca gatatu ku karongo ka 14 gushika ka 18. Turasamiriza kandi uruvyino dukura mu gitabo c'umuhanuzi Izaya mu kigabane ca 12 kuva ku karongo ka 2 kugera ku ka 6. Inkuru nziza y'uyu munsi tuyikura mu njiri nyeranda yanditswe na Luka mu kigabane ca mbere kuva ku karongo ka 39 kugera ku ka 56. Nimuze dutege yompi ry'Umukama tuyagira, yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Sofoniya. Muhimbare wa Siyoni, vuza impundu, tambutarike Israeli, mwigeme w'i Yeruzalemu, himbarwa, umutima wuzuye akanyamuneza. Umukama yaragukijije urubanza rwari rukugeramiye, yaragukuye ko umwasi wawe. Umukama niwe mwami w'Isirayeli, araguhagarikiye ntaco ucinona. Kuri uyo musi bazobwira Yeruzalemu bati, subiza umutima mu nda, Siyoni ntucike inkokora. Umukama Imana yawe yantwari mu rugamba muri kumwe. Uzomutera agahimbare, urukundo rwiwe ruzogusubiza itoto. Azokwiyereka, akuvugiriza impundu nko mw'isabukuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama ni mukuru cane hagati muri mwebwe. Umukama ni mukuru cane hagati muri mwebwe. Ngiyi Imana y'urukiza rwanje ndayizeye ntaco ngitinya, kuko Umukama ari we bukomezi bwanje n'uririmbo rwanje, ubukiriro bwanje ndabukesha we. Umukama ni mukuru cane hagati muri mwebwe. Kurira ubwatsi Umukama ninahaza izina ryiwe. Nimukwiza mu makungu yose ibitangaza vyiwe, ibutse intara zose ko izina ryiwe ari rurangiranwa, curarangira Umukama. Umukama ni mukuru cane hagati muri mwebwe. Nkako yakoze igitangaza cakwiye isi yose. Himbarwe, nezerwe bantu bo muri Siyoni, kuko ari nijunja hagati yanyu, umweranda w'Isirayeli. Umukama ni mukuru cane hagati muri mwebwe. Ijambo ry'Imana dusoma mu njiri nyeranda yanditswe na Luka. Muri rya minsi Mariya arahaguruka genda yihuta mu misozi aja mu gisagara ca Yuda. Ashitse yinjira mu nzu kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Elizabeti ngo yumve indamutso ya Mariya, umwana arakakaza mu nda. Elizabeti yuzuwe na mutima mweranda
aca arikamaza ashira ijwi hejuru ati, mu bagore warahezagiwe, kandi n'umwana wibungenza arahezagiye. Mbega iryo teka ry'uko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Mbaye ncumva amajambo y'indamukanyo yawe, umwana mfise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya. Eka urahiriwe wowe wemeye ko iryo watumweko n'umukama rizotaha. Mariya cashemeza umukama avuga ati, umutima wanje uraninahaza umukama, umushaha wanje wahimbawe n'Imana yo mukiza wanje, kuko yibutse umuntu wiwe muto muto, kuva abantu bose bazonyita muhirwe. Kuko rugira vyose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni gitagatifu. Agirira ikigongo abamubaha bose, abavyeyi n'abana. Yarakuye ku ngoma biganje, yimika bato bato. Abashonje yarabahagije ivyiza, abakungu nabo abarungika zirayoye. Yarabungabunze Israeli umusavyi wiwe, yibuka ikigongwe ciwe, kuko yari yavyemereye abasokuru bacu ko azotabara Ibrahimu n'akabuto kiwe imyaka n'imyaka. Araheza Mariya gumana na Elizabeti nk'amezi 3, hanyuma arataha imuhira. Twakire kandi tuzigame iriyazwe n'umukama. Bavukanyi, muryango w'abivyariwe n'Imana, namwe mwese mwugurukiye ubuzima bugororotse bugororokeye Imana, turahejeje kumva ijambo mukama tuyagiye kuri uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya agenda kuramutsa Elizabeti. Mu nkundire tubanze twibukanye yuko uwo munsi mukuru usanzwe uhimbazwa muri Eklezia Gatolika, ukaba usanzwe mu rukurikirane rw'iminsi mikuru ifatiye ku muvyeyi Bikira Mariya, idufasha gutahura ingene Imana yahisemwo kurangura umugambi wayo wo gukiza abantu ikoresheje abantu nyene, ari naho mbere dutahurira kwigira umuntu kwa jambo wa Data yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, umwigeme wa Siyoni yahayagijwe n'umuhanuzi Sofoniya, umwigeme wo mu muryango wa Dawudi yemeye kwirya umukama yamutumyeko umumarayika riranguka ngo avyarire abantu umukiza. Gutyo abari mu muzimagiza mu buja bw'igicumuro cakwezwe n'ububegito bwa Adamu na Eva bashobore kubohorwa, bashobore kwogorora. Mu nkundire tuzatsure gatoya kuri kahise kihimbazwa ry'uwo munsi mukuru, naho tariho hari hangiro ry'ukwemera kwacu dusanga ihimbazwa y'uwo munsi mukuru. Dusanga rero mu ihimbazwa ryawo ryatanguranye n'umweranda Bonaventure canke Bonaventura mu bandi mu ba Franciscano, aho hari mu mwaka w'1263 inyuma y'umuzo wa Kristu. Ushwara rero mu munsi mukuru ushwara Eklezia nzima mu mwaka w'1379 nyuma y'umuzo wa Kristu, bigizwe na Papa Urbano wa gatandatu. Inama nkuru y'umuryango yabereye hariya Ibare mu Busuwisi mu isasa ryayo ryo kuwa 10 mu Kakaro umwaka wa 1441. Iyo nama iraheza iravyemeza irabishimangira, kuko mu ntango mu gihe cy'igihohosi gikomeye cahungabanije umuryango gituma haba ukwigabura gishingiye ku kutemera no kutubaha Papa, benshi mu biyonjoroye batavyemera. Uwo munsi mukuru wahoze uhimbazwa itariki 2 mu Kakaro, ufatiye kuvyo dusanga mu nkuru nziza ya Luka itubwira ko Mariya yoba yagumye kwa Elizabeti gushika kwivuka rya Yohani Batista, na ryo vuka tukama turihimbaza muri Eklezia yacu kuwa 24 Ruheshi k'umwaka utashe. Mbere ko yoba Bikira Mariya yarahagumye amwaramiye gushika ku munsi ugira 8 inyuma y'iryo vuka, ari nawo munsi mu migenzo y'Abayahudi wo kugenyerwa no gutanga izina.
ariko rero mu masabamana ya liturujiya iyo ndinganizo yahavuye ihebwa, maze ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru rishirwa ku munsi wa nyuma w'ukwezi kwa Rusama, no kuvuga mu mpera z'ukwezi kwa Bikira Mariya, no kuvuga itariki 31 kwezi kwa Rusama. Bavukanye, mu guhimbaza uyu munsi mukuru, Eklezia mawe idukaburira gusabikanya akanyamuneza kava ku rukundo rwaritse mu mutima wugurukiye imigambi y'Imana. Nico gituma muri vya vyibukiro bidufasha kuzirikana intambwe z'amabanga y'urukiza rwacu turi kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya, mu gihande c'ivyibukiro binezereza, mu kuzirikana icibukiro ca kabiri tuboneraho gusaba umutima wo gukundana. Nkako urukundo ni camwa ca mutima mweranda, nk'uko tubisoma mw'ibaruwa Paro mweranda yandikiye Abaganati mu kigabane ca 5 akarongo ka 22 na 23, rukaba ari rwo rwunze zangabirano ndoramana. Izo ngabirano ndoramana turazi ko ari zitatu: ukwemera, kwizigira n'urukundo. None urwo rukundo nirwo rwunze izo ngabirano ndoramana. None mbega kubona Mariya aja kuramutsa inshuti yiwe Elizabeti, ico nico cotuma ivyo bihinduka umunsi mukuru ukwira isi yose? Ahoho ingendo zose abantu canke abakristu bagira baja kuramutsa inshuti zabo canke kubafasha mu dukorwa, izo ngendo zose zoba imisi mikuru. Mbega yemwe twoyikwiza hehe canke ivyo koreshwa vyova hehe? Urugendo rwa Mariya mu rugo kwa Zakariya ntirwari urugendo rusanzwe. Kuvaho umumarayika w'umukama amuhereye ubutumwa bumwerekeye, nawe akabwemera adahigimanze mu kwemera, mu kwizigira no mu rukundo, rwamutumye agamburuka bitavuye ku bujuju. Mutima mweranda yaciye amwuzura, ahishurirwa nanone iyindi nkuru nziza yo mu muryango, ko umutamakazi Elizabeti yibungenze ageze mu zabukuru, maze gutyo atahura ko hari ivyiza Imana yageneye abantu bitanguye gusayangana biciye ku muryango wiwe. Niko rero gucafasha ko akaja kuvyiginira hamwe na Elizabeti. Mariya yari yibungenze mu mbanyi yiwe y'umuntu, yibungenze umukiza w'abantu, Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Noneho ngo ashikeyo, mutima mweranda yashwaye Elizabeti nawe, maze nawe ashira amanga, akenguruka ivyiza Imana yari imugiriye mu kumurungikira wo yitoreye ikuzuza inema ngo avyarire isi umucunguzi. Elizabeti yaratewe iteka ubwa kabiri. Ubwa mbere yari yasamye inda mu busaza kubera umugambi w'Imana, imukura mu menyo y'abatwenzi bamwita intavyara. Ubwa kabiri yaragendewe n'uwibungenza umukama. Erega rero bwa bundi rwa rugendo rwo kuramukanya ntirwabaye rukiba urusanzwe hagati y'abagore babiri, Mariya na Elizabeti, ahubwo rwabaye urugendo rw'Imana iramutse igihugu cayo. Mariya yibungenze Kristu Mana, yagendeye kandi agumana na Elizabeti, yibungenze umucacuzi w'umwagazi ariwe Yohani Batista. Yohani Batista yuzuwe na mutima mweranda kuva akiri mu mbanyi ya nyina, ari naho yakakaza akanyamuneza kariko karamusya kamwuzuye. Turabona rero ivyo vyose mwibugwa mu nkuru nziza ya Luka mweranda kigabane ca mbere akarongo ka 15, ko Yohani Batista akiri mu mbanyi yari yuzuwe na mutima mweranda. Turabona nako kanyamuneza kamusya kwa Luka mu nkuru nziza yiwe mu kigabane ca mbere karongo ka 44. Yohani yagendewe na Kristu, Bikira Mariya yari yibungenze mu mbanyi yiwe, yari yasamye ku bwa mutima mweranda. Umve namwe ivyo vyiza vyarangukiye abantu bigizwe n'Imana ikoresheje abantu nyene, kandi imbere ikoresha abagore. Tuzi n'ikibanza kibayabaye bahabwa mu mico n'imigenzo y'Abayahudi. Bavukanye, nitwigine rero uwo munsi mukuru, tubonereho no gusaba Imana ingabirano y'ukubona ibimenyetso vy'ivyiza itugirira.
ariko rero utewe iteka ry'uko Imana imugira ikiraro kugira ngo abandi bagabane ntabishire mu bwishime n'agatima kukumenyekana mu makungu canke muri benshi, kandi yirinde guhuruduka ngo abishire mwihutihuti, kuko umwanya w'Imana niyiwuzi. Ivyo bimenyetso Imana nibiha umuntu ngo avyigungire ko niko, ariko n'ingabire y'umuryango Ekleziya, ari naco gituma abakuru ba Ekleziya aribo bahawe na Yezu wo mutwe wayo ububasha bw'ukwemeza icese ko ari ukuri canke atariko, kandi bakabigirana ubwitonzi ntangere bagamburukiye mutima mweranda watwosha ivyiza tugategera ivyiza. Mwabonye ko ico ciza carangukiye kw'isi cagiye kugaragazwa n'ukwemezwa mu muryango haciye imyaka irenga 1000 yose. None tweho ubu two kwihutira iki? Kumengo twerekana intumbero yo kuhutagiza Imana muri Ekleziya. Mukamamana zima, dutabaza ingabirano yo guca bugufi wavotoreye Bikira Mariya. Nawe muvyeyi Bikira Mariya, we watewe iteka ry'ukubanye nawe umucunguzi, kuko wemeye atagahato canke ubujuju kw'iryo watumwe ko n'umukama kurangukiramwo. Bandanye udukandira ku mwana wawe, udusabire ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimba